Nkundira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turongeye kuba mwaramutse namwiriwe biravana aho muherereye. Nizere ko wowe utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane. Ego hari abadukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe umwe wese naho aherereye. Ego ndafashe kano kanya kugira ngo ndabashikirize bimwe mu biriko biravugwa na cyane cyane ku ijambo Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi ahejeje gushikiriza. Ndongera kugaruka kuri drone y'u Rwanda yaraye ihitanye abanyarwanda benshi ariko nuko mutabimenyeshejwe. Murazi neza ko amakuru yo mu Rwanda atigera avugwa. Ndongera kugaruka ku bindi bihuha biriko biravuga ko hari ababirigi baba bapfiriye mu iki mwiri turika ryaraye ribaye. Ego reka ninjire ido nido mu kiganiro nyezina ariko utarakora sabone cyangwa subscribe reka ndakwibutse ngo ubikore kugira ngo tubane tugira umuryango wagutse cyane. Ego reka rero ninjire mu kiganiro neza nyezina mvuge ijambo Nyenicubahiro ahejeje gushikiriza abarundi bose muri rusangi, mbese n'abanyamahanga ndavuga diaspora ndundi iri mu mahanga kuko nabo amakuru baba bakeneye kuyamenya tubagezaho. Mu ijambo rya Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze nti nongeye gushikiriza ijambo ry'indemesho imiryango yarayibuze ababo, nifuriza n'abakomerekeye muri risanganya ryabereye mu ikambi y'igisirikare muri zone Musaga gukira vuba. Ndashima ubumwe bwaranze abarundi, nkabizeza ko atawocika ivutu ko igihugu gifise ububasha bwo kwikingira. Murumva n'ijambo ryo guhumuriza abarundi muri rusangi. Nagomba mvuge naje nongera ku kintu je caraye kishimishije cyane mu kiganiro nari nakoze nababwiye nti abarundi bubu barafatanye mu nda. Nyenicubahiro yavuze nti yarashimye ubumwe bwaranze abarundi. Ni ikintu kiryoshe kubona ibintu nkabijya biba ariko abarundi bakaguma bari hamwe nubwo hari benshi ibibazo by'abarundi bo babigira umunezero kuri bo, ariko muri rusangi abarundi barayiberekanye ko by'ukuri bafatanye mu nda by'ukuri ata muntu n'umwe yoza abacanishamwo. Hari abandi majambo bagiye barashikiriza bavuga nti ibigwanisho birahiye, Uburundi nta bindi bigwanisho bafise. Murazi ko bariko kuvuga ko bavuze ibihuha ngo hari ibigwanisho vyaheruka kuza bivuye mu burasirazuba bwa Kongo ngo vyinjira ngaha byo kugwanya ngo M23. Ninde yababeshe? Uburundi burikwije. Uburundi kugira tubeho ntidukeneye imfashanyo ziva hanze. Ibi ni ibintu twebwe twamye dukorera ko twebwe abarundi muri rusangi n'indongozi zibikorera ko. Abarundi ntibizera inze, abarundi ntibizera ibivuye hanze. Abarundi batandukanye n'u Rwanda, aho u Rwanda rudashobora kubaho rutariko rurafashwa. Ibyo twese twarabibonye. U Rwanda ntirushobora kubaho rutariko ruragenda guteza akajagari aha na hariya kugira ngo rushobore kwiba itunga ry'abandi. Ibi byose mwagiye murabibona. Rero nizera ko iri jambo rya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kirafise ububasha bwose bwo kwikingira. Ibi tukwiye kubimenya. Igihugu ni nyabagendwa, igihugu gifise buri kimwe, igihugu ntigikenye nk'uko mwebwe muvyibaza. No, igihugu kimeze neza. Reka ngaruke kuri point ya kabiri nshikirize drone yaraye ihitanye abanyarwanda. Iyi ni drone yavuye mu ikambi ya gisirikare c'u Rwanda iragenda aho yashoboye guhitana abanyarwanda barapfa. Iyi ni nkuru mu Rwanda batigeze bavuga. Iyi ni nkuru mutigeze mushikirizwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, ariko nkuko mubona amafoto ari ngaho, iyi ni drone murabona ukuntu yasambuye izo nzu. Hari amakuru twebwe dufise avuga ko hari n'abanyarwanda benshi bahatakarije ubuzima. hari n'abanyarwanda benshi batakarije ubuzima, ariko ibi byose
ntibashobora kubivuga. Je nkatangazwa nk'umwe n'igihugu ukuntu abanyarwanda ikintu cyose kibaye mu Burundi bagerageza kukigira ingwano mu gihe ibibazo vyabo bibaraba bobo batigira iki babivugako. None se Uburundi bwabaye u Rwanda kuva ryari? Kuva ryari ko ibibazo vyanyu tutigira tuvyumva, ibibazo vyanyu mutigira mu bivuga? So ibi ni ibintu bikwereka ko icambo curaho iyi ni panike, kuko ntushobora kwama uri kuzura amaso mu rugo rw'undi muntu rw'undi mugabo wewe ivyawe biba vyakunaniye kubaka. Ibi ni ibintu bikwereka ko panike ni panike, kandi iyo panike rero iki ni ikindi kintu kikwereka ko combien de fois ishavu bafitiye Uburundi, kubera ko Uburundi ni igihugu chance amanyanga yabo urugwanko rwose mubona badufitiye ni kubera ko inyungu nyinshi bari biteze mu gihugu ca Kongo Uburundi bwashoboye kugirane kuziburizamo. So niyo mpamvu mubona baza ngaho akantu kose kabaye mu Burundi bagashaka kukagira ingwano. Niyo mpamvu mubona bama bariko barasakuza, baba bariko baravuga. Ariko jewe namye ndabibabwira kuva kera, ni gute mwizera ibintu biriko biravugwa n'abanyarwanda? Ni ryari twamye tubabwira ko abanyarwanda by'ukuri arababeshi? Twabivuze kenshi, twababwiye kenshi ko nta keza k'abanyarwanda, kuko abanyarwanda kenshi bagira irempenanye. Murazi neza bavuze ko airport baratanga ibiganiro. Je nkatangazwa n'ukuntu abo bantu mushobora kubumviriza ibyo bariko baravuga, mbere ugasanga so dukwiye kuza turamenya tugashishoza, tukava ibuzimu tukajibona, tukaza turumviriza amakuru mbega bariko baratanga ameze gute. Muribaza ko igihugu coba gifise ikambi imwe ya gisirikare? Ndabibarize. Muribaza ko ibigwanisho hari n'ibindi bintu, hari amabanga ya gisirikare mwebwe mudashobora kumenya azwi n'ababijejwe? Rero kuja ngaho mugasakuza mukavuga ibintu biriya, jewe ndavyita nka paniki, kuko jewe sinumva ukuntu mushobora kugenda hajya mugakwiragiza ibinyoma, kandi muzi neza ko ivyo muriko muravuga byose nta na kimwe muhindura ku Burundi. Reka nongere ngaruke ku binyoma bariko baravuga ngo hari ababirigi bapfiriye muri iki gitero. Mbega mwebwe aya makuru muyakura hehe? Ko iyo muriko muratanga aya makuru muba mufise source yaho mwabikuye? Muriko muratanga source yaho mwabikuye? Ndiko ndabaza abanyarwanda, iyo muriko muratanga amakuru mbega muribuka gutanga source yaho mwabikuye? Ibi ni ibintu bitwereka ko muba muriko murabesha abantu babakurikirana. Twebwe mu Burundi tumeze neza, twebwe mu Burundi turiko turashora ubutare, turiko turimbura, turiko turakora ibikorwa vy'iterambere. Izi panike rero mukwiye kuziheba kugira ngo namwe ibibazo mufise turazi mu Rwanda ni vyinshi, mukwiye kubikorera ko ibibazo vy'iwacu bikareka ko bivyiwanyu, kuko twebwe nta muntu yabatumye ngo ibibazo vy'iwacu mu bidukemurire. Oya, kuko turamaze kumenya kenshi ibibazo byinshi tugira tubiterwa na mwebwe. Simvuze muri commentaire nagiye mbona ngo sinze mentioninga abanyarwanda bose. Oya, nagatsiko kamwe ka FPR Inkotanyi niko kihaye ibintu byo gushaka kuza bacoza Uburundi buri gihe irimentanye. Nimukore ibintu biri professional, nimukore amakuru yizewe, mureka kubesha abantu babakurikirana. So iyi ni inkuru ntanze kugira ngo nshikirize ijambo rya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Abantu ni mureme, kubera ko hari abarundi usanga babugarijwe n'ubwoba bivanye n'ivyo basoma mu binyamakuru bitandukanye. Ariko igihugu kirapanze, igihugu kimeze neza, igihugu ni nyabagendwa. Turabakunda cyane, mubana mugira sabone cyangwa subscribe. Imana ibaduhezagirire cyane.